Ndabahaye ikaze mwebwe muriko murakurikirana kino icigwa kiri mu rukurikirane rw'inyigisho zitwa Itara. Ndabakengurukiye kuba mwahisemo kugikurikirana, nezerewe no kubana namwe. Nitwa Asher Niyonizigiye, nkaba ngira mbandanye ndabaganirira ku bigiza akaranga k'Imana dufatiye ku kuntu yo nyene yihishuye n'ingene ic'Imana iri gifise ingaruka ku buzima bwacu. Uyu munsi ndavuga ku Mana nk'Imana y'urukundo. Twarabonye Imana y'ubutungane, twarabonye n'ibindi biyigize. Turaza kurabira hamwe Imana ingene ari inyarukundo. Turisunga amajambo ari muri Yohana igice ca 3 ku murongo wa 16 n'amajambo ari mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 4 kuva ku murongo w'indwi gushaka ku murongo w'umunani. Dusomye hamwe haruguru Yohana 3:16 n'umurongo abantu benshi bazi, mbere abatari bake babuzi ku mutwe. Havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Hanyuma mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 4 ku murongo w'indwi gushaka ku murongo w'umunani havuga ngo abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yavyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Niri jambo rirangiza uno murongo rivuga ngo kuko Imana ari urukundo. Aya majambo abiri, iyi mirongo dusomye uyishize hamwe hariho ibintu iratwereka Imana nk'Imana y'urukundo. Twabonye muri Yohana 3:16 ngo icatumye Imana itanga Yesu kugira ngo aducungure, kugira ngo atange ubuzima bwiwe n'urukundo. No kuvuga ko akagakiza turonka kubw'ubuntu, n'ubu buntu ubwabwo ni inkurikizi z'urukundo rwabaye mu Mana kuva kera, irugaragaza mu gutanga Yesu Kristo kugira ngo aducungure. Hanyuma umurongo wa kabiri twasomye werekana inkurikizi zo kuba abakristo, inkurikizi zo kuba abana b'Imana. Bidusaba ko natwe tugendera muri urwo rukundo ruranga Imana twizeye. Imana ntifise urukundo gusa, Imana n'urukundo niko ijambo ryayo ryavuze. Nukuvuga ko urukundo ari kimwe mu biyigize. Hariho itandukaniro rero hagati y'abantu n'Imana. Iyo tuvuze ngo Imana irakunda abantu canke ngo Imana irakunda iki, biratandukanye niyo tuvuze ngo umuntu kanaka arakunda ikintu kanaka canke arakunda uwundi muntu kanaka. Kubera twebwe nk'abana b'abantu turashobora kugira urukundo ariko ntituri urukundo. Mugabo Imana iyo ntifise urukundo gusa, ubwayo n'urukundo. No kuvuga ko mu karanga kayo, muri kamere kayo harimo urukundo. Urukundo rurayigize. Twebwe urukundo ni kimwe mu bintu dushobora kugaragaza ariko si igihe cyose tubigaragaza. Imana ntikunda kubera ibintu kanaka biri hanze yayo, les facteurs externes. Imana ntishobora ntikunda abantu kubera vyoroshe, kubera bakunditse, kubera hari ikintu kanaka bakoze, kuko urukundo rwayo ntiruvana n'ibintu biri hanze yayo nkuko bimeze kuri twebwe. Twebwe hariho abantu bitugora gukunda. Mbere hariho n'abavuga ngo ndanka naka, afatiye ku bintu kanaka akumva yuko uwo muntu atabereye gukundwa. Igituma twebwe bitugora nuko urukundo rwacu ruvana n'ingene nyene gukundwa meze, n'inyifato ziwe nuko tumuzi. Ariko Imana mu gukunda ntifatira ku nyifato zabikunda. Imana ifise urukundo ruyiturukamwo rudafatiye ku bintu vyo hanze. Nisho gituma Imana ishobora gukunda umuntu adakunditse. Kandi namwe murabizi, natwebwe ubwacu abana bayo ntitwakunzwe n'Imana kubera twari abantu b'igikundiro. Twakunzwe n'Imana kubera Imana ari urukundo. Kandi n'ubu tumaze kwakira agakiza, urukundo Imana itugirira, ivyiza dukorera ntibikora kubera turi abantu beza. Kuko murazi yuko naho twakiriye agakiza ntitwama dukora ivyiza igihe cose. Imbabazi z'Imana zama hafi kuko irazi yuko bitugora. Nico gituma nayo yama yiteze kuduharira. Nuko kuduharira nukugaragaza urukundo. Kandi tushobora gukunda umuntu hanyuma ngo ureke kumuharira ngo uvuga ngo uramukunda. Umugambi w'Imana wubakiye ku rukundo, kuko urukundo Imana yakunze abantu ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ntitwari kuronka agakiza iyo Imana itabifise urukundo. Kugira ngo yiyumvire kuducungura vyakomotse muri uwo mutima w'urukundo Imana ifise. Ariko kandi
urwo rukundo ntiruhereza mu kudushikana mu gakiza gusa, ni nago ruduherekeza mu buzima bwa misi yose muri aka gakiza turimwo. Nigo rutuma Imana ituzigama, nigo rutuma Imana iturinda, nigo rutuma Imana iduharira. Urukundo rw'Imana ruvuyeho n'ubu buzima bw'agakiza ntibushoboka. Gukizwa ntibikunda, n'abakijijwe ntiboshobora kugendera mu gakiza ngo babishobore urukundo rw'Imana rutabaherekeje. Ariko rero kuvuga ngo Imana irakundana ntibisigura ko Imana idahana. Urukundo rw'Imana ntirukuraho ubutungane bwayo. Imana igizwe n'ibintu byinshi kandi ivyo vyose birafise ikibanza muri kamere kayo no mu vyikora no mu kuntu bikora. Imana ni nyabuntu kubw'urukundo, ariko kubw'ubugororotsi Imana ni nyabutungane. Imana ntiyihanganira ikibi, nico gituma gukunda kw'Imana ntibikuraho guhana kwayo. Ntawofata rero ivy'Imana ngo abifinatishe ngo abone ko ari bisanzwe ko ataca Imana izomugira kuko ari nyarukundo, kuko uru rukundo rw'Imana rujanye n'ubutungane. Ni Imana ku ruhande rumwe y'inyabuntu, ariko ku rundi ruhande ikaba ni Imana y'inyabutungane. Imana ihana uwakoze icaha, igaheza ikagirira imbabazi uwisavye imbabazi naho yoba yakoze icaha. Nkuko nabivuze mu kanya karenganye, uru rukundo rw'Imana ruva kure, ruva kuva kera, kuko Imana murazi ni Imana idahinduka. Uko imeze uyu munsi niko yari imeze kuva kera, kandi niko izokwama. Nimba ari Imana y'urukundo uyu munsi, bisigura yuko yamye ari Imana y'unyarukundo, kuko nta gihe na kimwe Imana yigeze kuba itagira urukundo. Iyo abavyari bimeze gutyo, yoba ari Imana ihinduka. Ko ari Imana idahinduka rero, uko yamye niko iri kandi niko izokwama, bisigura yuko no mu vy'urukundo ari uko bimeze. Uyu mugambi w'agakiza nariko ndavuga tuwubona mu ntango, kuva irema ribaye icaha kikinjira mw'isi. Imana yatanze isezerano kwizoha uruvyaro ujya mugore ruzomena umutwe uruvyaro rw'inzoka. Aha harimwo kuzana intangamarara y'umugambi w'agakiza. Murabona ko urukundo rw'Imana rwahereye kure. Wanashaka no mu kurema urukundo rw'Imana rwarimwo, kuko Imana ntiyaremye yibagiye ko ari Imana y'urukundo. Ikindi kigaragaza urukundo rw'Imana, uretse uyu mugambi w'agakiza washitse ku ndunduro muri Yesu Kristo, uyu munsi abakiriye agakiza bakaba bawugenderamwo, urukundo rwayo ruragaragarira mu kuntu Imana yihanganira abatarinjira muri uwo mugambi, ikabarindira, ikaraba ukuntu bumva ijambo ryayo naho bataja aho rivugirwa, igakoresha abana bariya bakabahanura, igaca mu nzira zitandukanye, ikihanganira amakosa baba barimwo. Hariho n'abantu baba bari mu buzima bubi cyane bwo gukora ikibi kimwe cyo rwego rwo hejuru, ariko Imana ntice ihagarika ubuzima bwabo buno nyene naho bifitiye ububasha, ikabihanganira kugeza igihe batuye bakakira agakiza, igaheba uwansi, ariko ubikunze ikamuha umwanya kugira ngo agere igihe yisubiramwo, agatahura ko yazimiye, ko yababaje Imana, agahindukira. Kandi ahindukiye Imana ikamwakira kujya yakira wa muntu w'ingeso nziza atakoze ivyaha vy'agahomera bunwa ngo abantu bose babibone. Uru rukundo ruragaragara igihe cose abamaze kwinjira mu gakiza bayitakambiye bakayisaba imbabazi. Imana yama yiteguriye kuduharira, iduharira kubw'urukundo idukunda. Ubwo rukundo rugaca rutuma igira ubuntu, ubwo buntu bukavamwo imbabazi. Hanyuma murabizi ko muri aka gakiza turimwo tugira intege nke, ariko iyo tugize intege nke Imana ntici turandura, ntici dukuraho. Nivyo birayibabaza, ivyaha vyacu birayibabaza, ariko igihe cose intege nke zacu zivuyemwo kugaruka kuri yo no kuyisaba ngo idufashe, Imana yama yiteguye kudufasha. Kuba rero twarakunzwe, kuba dufise Imana y'urukundo, kuba dufise Imana rukundo, birafise ingaruka. Ntibihagije kubimenya, ntibihagije kubinezerererwa, ntibihagije kubiririmba. Bidusaba ko natwe tugaragaza uwo muco w'urukundo mu buzima bwacu. Ntidushobora gusenga Imana y'urukundo ngo tubeho mu rwanko. Ivyo bintu ntibijana. Ububayeho mu rwanko abagaragaje ko atazi Imana. Kandi muvyumve neza, uru rukundo Imana idushakako n'urukundo rusa na rujya nayifise. Kuko hariho abakristo bibaza ngo ndashoboye, ndemerewe gukunda bene data, ndemerewe gukunda abo mu muryango wanje, ndemerewe gukunda bagenzi banje abankunda,
ndemerewe kugirira neza abangirira neza, ariko ndemerewe kwanka abanyanka, ndemerewe gukorera ikibi abankorera ikibi. Ivyo bintu sivyo. Imana ntikunda abantu beza gusa. Imana ntiharira abantu kuko ari abagororotsi, ibaharira ari abanyavyaha. Imana ntiyadukunze kuko turi abantu batunganye. Urukundo rw'Imana ntiruvana na nyene gukundwa, ruvana na nyene gukunda. Ni Imana ihitamwo gukunda umuntu, kandi natwe ishaka ko tumera gutyo nyene. Nico gituma mu ijambo rya kabiri twasomye havuga ngo udakundana ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Umukristo yankana abagaragaje ko atazi Imana. Mu yandi majambo aberekanye ko atari n'umukristo. Ntushobora kumenya Imana hanyuma ngo wankane. Uru rukundo Imana idusaba kugaragaza ni rwa rukundo nayo idukunda, ni rwa rukundo rwitwa charité, ni rwa rukundo agape, ni rwa rukundo rwo kwiyumvira ineza ku bandi, kugirira neza abandi, harimo n'abadukorera ikibi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimwanke ababanka, ntimusubize ikibi mu kindi. Umuntu agukoreye ikibi ntumwishure ikibi, ahubwo ngo ikibi mukinesheshe iciza. Gukorera iciza umuntu nirwo rukundo. Ahandi rivuga ngo naho nogira ingabire z'ibitangaza, nkavugishwa kugeza naho mvuga indimi z'abamarayika, ngatanga ivyanje vyose ngo bihabwe aboro, ngatanga n'umubiri wanje, nkakora vya bintu bikorwa n'abantu bake cane, ku buryo abantu bose bamenya ko ndi umuntu w'igitangaza, ngo mugabo ntagira urukundo, ntaco vyoba bimaze. Ndoba meze nk'umuringa bakubitanye mukavuza urwamo bigaherera ngaho. Imana irashaka ko mu buzima bwacu urukundo kiba ikintu kituranga. Uru rukundo rugaragare mu kuntu dufata abadukorera ikibi, mu kubagirira imbabazi, mu gutanga imbabazi, mu guharira. Imana irashaka ko urukundo rwacu turugaragaza nka kujya nayo yarugaragaje, mu kugirira neza abantu bose igihe cyose tubishoboye. Imana irashoboye guhagarika izuba ntiryake, umuco ntuwake aho umunyakibi ari. Imana irashoboye kubuza imvura kugwa mu mirima y'abanyakibi, ariko ntibikora. Imana irareka imvura ikavomera imirima y'abantu bose, babandi bayemera n'abatayemera bose bakaronka. Imana iratuzigama twese, irazigama umuntu w'inkozi y'ikibi akaramba akaba kuri isi imyaka n'imyaka kubw'urukundo rwayo. Ishaka ko natwe tumera nkayo. Uwuzi Imana akunda abantu, uwudakunda abantu avuga ko azi Imana aba ariko arabesha. Insiguro zose twotanga biba ari ivyitwazo gusa, ni ibintu bidafashe mu maso y'Imana. Kudakunda abantu vyerekana ko tutazi Imana. Turi mu gihugu cakozwemo ivyaha bikomeye, kandi ivyo vyatumye abantu benshi babaho bafise ibikomere muri bo. Hari abantu bakorewe ivyaha biremereye cane, vya bindi inkurikizi zavyo umuntu azigendana ubuzima bwiwe bwose. Ariko naho biruko, hari ibintu tutemerewe nk'abana b'Imana. Ntitwemerewe kudakunda abantu, ntitwemerewe kudaharira abantu. Gukunda abantu ntibisigura ko abantu bose bazoba bagenzi bacu, ntibisigura ko abantu bose tuzobagenda tukababwira ko tubakunda. Bisigura yuko iciza dushoboye gukorera abantu tugikora, nk'uko Imana nayo itaretse kudukorera iciza ngo nuko turi abanyavyaha, canke nk'uko itareka kudukorera iciza ngo nuko turi abanyantege nke. Hari ibintu bitatu bishoboka mu buzima. Icambere nukuba inkomoko y'ingorane, nukuba umuntu atera abantu ingorane, umuntu akorera ikiba abantu. Ica kabiri ni kuba umuntu ari hagati na hagati, adakora ikibi ariko kandi atani iciza akorera abantu. Uruhande rwa gatatu ni kuba umuntu akora ivyiza. Imana idusaba kuba kuri uruhande rwa gatatu. Vyatugoye gose twofuma tuba hagati, hakukorera abantu ikibi wofuma uba hata kintu bamariye. Ariko ico Imana idusaba ni ukugira ico tumariye abantu. Kubw'urukundo Imana yadukunze vyatumye yanka ko yumva yo kwicara ngo igume mu ijuru, inezegwe mu bwiza bwayo no mu cubahiro cayo, natwe turi hano kuri iyi si Satani aducuranguza uko ashaka. Ivyo vyatumye ikora umugambi wamaze imyaka myinshi cane. Uwo mugambi uza kuba umugambi uremereye kuko wahitanye ubuzima bw'umwana wayo. Nuko natwe Imana ishaka ko tumenya, ko tumera. Abantu bose barakeneye gukundwa, natwebwe turimwo. Kujya twipfuza ko dukundwa, kujya twipfuza kugirirwa neza,
n'abandi bose barabikeneye. Dukwiye natwe kubaho dufise ishaka ryo gukora ivyiza ku bandi, kugira ngo ivyiza ntibibe ivyo twipfuza twebwe gusa, ariko kandi tube no mu batuma bitangwa, mu batuma biboneka. Isi ntishobora kumera neza kurusha uko tumeze. Iyo imeze nabi bisigura ko tumeze nabi. Twebwe nk'abantu bahisemwo kuba ku ruhande rw'iciza, ku ruhande rw'Imana, uko yononekara niko natwe dukwiye gushira inguvu mu gukora iciza, kugira ngo umuco w'ibikorwa vyiza dukora ugaragaze ubwiza bw'Imana mu batayizi. Igihe Yesu yabwira abigishwa ko abari umuco bakaba n'umunyu w'isi, yabahaye uburorero bubiri, itara n'igisagara. Avuga ngo iyo wubatse igisagara ku musozi ntushobora kugihisha, abantu barakibona. Aravuga kandi ngo niyo udometse itara ntuca wubikiza kw'igisima. Iyo udometse itara ahubwo urishira ahantu habona kugira ngo abantu bose baribone, ribaboneshereze. Aca avuga ngo namwe niko umuco wanyu ukwiye kubonwa n'abantu bose, biciye mu bikorwa vyiza mukora. Kandi nimwakora ivyo bikorwa vyiza abantu bakabibona, ngo bazoheza bahimbaze So wo mwijuru. Ni twebwe n'ivyo dukora nuko tumeze abantu bafatira ko kugira ngo bihe igicapo c'Imana. Irya Bibiliya dusoma abatazi Imana ntibayisoma. Ubutanguye kuyisoma abatanguye gukorwa ko mu mutima, haba hari ikintu mpemu yari kwarakora muri we. Ariko benshi mu batazi Imana ntibasoma Bibiliya. Ibikorwa dukora, uru rukundo tugaragaza, niko rutuma abantu bavuga bati mugabo naho tutazi Imana hari ikintu bajya abantu bafise. Nashaka kugutera intege nk'umuntu w'Imana ngo wisuzume urabe vy'ukuri kugendera mu rukundo. Birakorohera gukora iciza nk'uko Imana ibigusaba. Birakorohera gukunda abandi utaravye uko bameze n'ivyo bakora, canke ukunda gwa rukundo rufatiye ku bantu n'ingene bameze n'ivyo bariko baragukorera, un amour conditionnel. Kuko urukundo Imana yadukunze kandi shaka ko natwe dukunda abandi, n'urukundo rutavana n'ingene abantu bifasha. Wisuzumye rero ku giti cawe ubona uhagaze ufise amanota ngahe imbere y'Imana. Igituma nifuza kuko ari umwimenyerezo nukugira ngo nimba uri hasi cyane umenye ko hari ikintu utari kurakora kandi Imana ikwitezeko, maze ushobore gutangura kuyitakambira no kuyisaba igushoboze. Kuko hari ibintu utazokora ni wava mu mubiri, hari ibintu Imana ishaka gukora uyu munsi nyene ukiri muzima, nico gituma yakuzigamye. Ivyo bintu rutabikora hazoba hasigaye kubazwa igituma utabikoze. Hari abantu hajya hafi yawe bazomenya Imana kubw'urukundo rwawe, kubw'ibikorwa vyiza ukora. Ivyo bikorwa nutabikora abo bantu bizobagora kumenya Imana. Kumbura izoca ku bandi, ariko wowe uzobazwa ivyawe kuko warabaye hagati yabo, warabaye hafi yabo, ariko ntiwaragaragaza urwo rukundo. Imana igufashe wowe wakurikiranye kino kiganiro wumvise no majambo. Wibuke yuko uko tumenya vyinshi ariko tuzobazwa vyinshi. Ndagusaba ngo ntibiherere hano, ukora ico ushoboye cose kugira ngo ugaragaze urukundo rw'Imana mu buzima bwawe. Ntuvuge ngo ntibishoboka, ibitagushobokera birashobokera Imana. Igitakambira gushoboza. Ndizera neza ko Imana itazoreka kubigushoboza niba bishira ku mutima ugakora ico ushoboye ukayisaba ngo igufashe. Imana ibahezagire, mwagize neza kubana nanje muri iki kiganiro. Tuzosubira kuganira mu kindi kiganiro. Murakoze.